Iki coba ari igihe cabo abo ni abarimyi b'ikawa bahiriwe kandi bahishije inyuma yuko igiciro c'ikawa ciyongereye hariya mu makungu, aho rero igiciro c'ikawa y'Uburundi cigwije incuro zibiri. Abarimyi b'ikawa rero nabo bakaba bashoborera kubitomborezamwo, ni mu gihe kandi abaganga nabo bahiriwe bahishije kuko imishahara yabo uturusho twongerejwe, ndetse leta ikaba yafashe mu minwe ikibazo c'abaganga mu Burundi. Aya n'ayandi ni muri Burakeye yo kuri uyu wa gatatu, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye yo kuri uyu wa gatatu, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru rero tukaba tugiye kuyahera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho tugiye kugaruka ku giterwa c'ikawa gitanguye kuvugwamwo amakuru meza ku barimyi ndetse no ku gihugu c'Uburundi gisanzwe gishora ikawa yo mu Burundi. Musanzwe muzi yuko ari ikawa iryoshe kandi ifatwa nk'imwe muri nziza kandi ziryoshe zishoka ku isoko mpuzamakungu kw'isi. Inyuma yuko rero iyi kawa igiciro cayo gihejeje kwigwiza kabiri hariya mu makungu, rero hakaba hariho n'ayandi makuru agiye avugwa ku giterwa c'ikawa ndetse no ku gihugu c'Uburundi gisanzwe gishora ikawa nziza. Ayo makuru rero tukaba ariyo tugiye kugarukako, aho tugiye kurabira hamwe mbega Uburundi bugiye kunguka iki, canke umurimyi w'ikawa nawe agiye kunguka iki hano mu Burundi. Uburundi rero ngo bugiye kurongora ishirahamwe rya Afrika riraba ikawa mu nama rero y'abakuru b'ibihugu 25 bikorera hamwe mu iterambere ry'ikawa iherutse kubera hariya muri Tanzania. Uburundi bukaba bwaratowe kugira ngo burongore ishirahamwe rya Afrika riraba ikawa OIAC, Organisation Interafricaine do Café. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe gushika ubu umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi amenyesha ko Uburundi bumaze kuronka abagura ikawa ku madolari ari hagati ya 6 ndetse n'indwi. Mbere rero bakaba biteze yuko azorenga no mu gihe ca vuba. Yabishikirije rero mu nama y'abashingamateka, mu nama nshingamateka mu ndwi iheze. Yavuze kandi ko ivyo bishobora gutuma umurimyi aronka akarusho, nk'uko musanzwe mubizi ko mu Burundi umurimyi w'ikawa asanzwe aronka amafaranga ari makeya cane ugereranije n'amafaranga ikawa igurwa ko hariya hanze y'igihugu. Igihe rero yaserukira leta y'u Burundi muri iyo nama yabereye muri Tanzania, naho yamenyesheje ko Uburundi bufise umugambi wo gutuma ico gisata rero gishobora kugwiza umwimbu kidasanzwe, kandi rero kikaduza ku rudandazo rwaco ku rugero mpuzamakungu. Ishirahamwe ODECA rero risanzwe rikurikirana ivy'ikawa naryo rero rikaba rifise umugambi wo gutera ihegitari 120 z'ikawa mu 2025 uyu mwaka nyene mu ntara za Gitega, Mwaro, Karuzi na Muyinga. Muri iyo nama kandi haciye hemezwa ihangiro ry'uko mu 2035 ibice 50% vy'umwimbu w'ikawa muri Afrika bizoba bitonoye kandi bigurishwa mu bihugu bitandukanye ku isi. Ni mu gihe rero nk'uko twababwiye igiciro c'ikawa y'u Burundi caheruka kwigwiza incuro zibiri zose ku isoko mpuzamakungu. Ikiro c'ikawa ndundi kikaba cavuye ku madolari 3.6 ku kiro kija ku madolari ari hagati ya 6 ndetse n'indwi ku kiro. Nk'uko rero vyashikirijwe n'ikinyamakuru co mu Burundi ikiriho mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ishirahamwe rijejwe igiterwa c'ikawa ODECA kikaba cashoboye kugurisha amatoni arenga 1267 kuri ico giciro c'amadolari 6.80 ku kiro kimwe. Bica vyinjiza rero amafaranga arenga gatoya imiliyoni 8.5 z'amadolari y'abanyamerika. Aho ni mu gihe rero mu mwaka uheze w'irima ry'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024 igiciro c'ikawa cari ic'amadolari 3.6 ku kiro. Ivyo rero ngo bikaba biva ku ngingo ruhasha zagiye zifatwa muri ico gisata c'abagurisha ikawa bayicishije mu kinywabi. Izo ngingo zikaba zafashwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, ubushikiranganji bujejwe uburimyi hamwe n'iryo shirahamwe ODECA. Bikavugwa kandi ko harondewe abakiriya bashasha hambavu yo kujijura abari bahasanzwe. Ico kigo rero kikaba kizeza abarimyi yuko bagiye kubona akunguko kavuye
ivyo birimwa basanzwe barima muri iyo kawa kandi kakaba kavuye muri iryo duzwa ry'ibiciro vy'ikawa guhera mu mwimbu w'iyimbura rigiye gukurikira. Odeka rero ikaba iremesha abarimyi nk'uko twari twabamenyesheje, ikawa rero ikaba ishobora kuduga ku kiro mu gihe umurimyi ariko ayamura akanayigurisha, kuko leta y'u Burundi yahinduye umuvuno. Ni mu gihe kandi leta y'u Burundi yari yasanze ikawa ishobora kuba igenda irazimira canke igenda mu kinywabi hanze y'igihugu biciye ku bantu basanzwe ari abakomisiyoneri boba bayijana mu mahanga mu buryo butazwi, ariko leta rero iza gufata ingingo zibereye kugira ngo umwimbu w'ikawa ushoke mu buryo bwemewe n'amategeko, ari navyo ngo vyoba vyatumye igiciro c'ikawa kiduga ciyongera inshuro zibiri, ndetse n'Uburundi bugashora ikawa itari nkeya mu isoko mpuzamakungu y'ikawa. No makuru tuyabandanirize mu nkuru nziza ivugwa mu gisata c'amagara y'abantu, aho leta y'u Burundi yongereye uturusho abaganga nk'uko biri mu itegeko nshikiranganji ryatewe ko umukono n'abashikiranganji babiri, ujejwe ikigega ca leta Honorable Nestor Ntawunuye n'ujejwe amagara y'abantu Dr Ridwine Baradahana. Amafaranga bongewe ari mu mice ibiri rero, akarusho k'abaganga batanonosoye n'akarusho k'abaganga babinonosoye. Mu bijanye no gukorera kure, abaganga batanonosoye bakaba baronka uturusho mu buryo bukurikira: ugukorera i Bujumbura mu muce wa A nta karusho afise ku gukorera kure, ugukorera ku birometero bishika kuri 50 uvuye i Bujumbura mu muce wa B aronka akarusho k'ibihumbi 100, ugukorera mu birometero biri hagati ya 50 n'ijana mu muce C akaronka akarusho k'ibihumbi 200, ugukorera mu birometero biri hagati y'ijana n'amajana 200 mu muce bita D akaba azoronswa akarusho k'ibihumbi 400, nayo ugukorera ku birometero birenga 200 mu muce E akazoronka akarusho k'ibihumbi 600. Ku baganga nabo banonosoye umuce A nabo nyene bahabwa 0, nayo mu muce B bagahabwa ibihumbi 200, mu gihe mu muce C bahabwa ibihumbi 400, mu muce D naho bagahabwa ibihumbi 600. Mu muce E usanzwe abatanonosoye bahabwa ibihumbi 400, bo bakazoca bahabwa umuriyoni. Ayo mafaranga yiyongereye ku tundi turusho rero tungana n'umuriyoni umwe ku baganga batanonosoye hamwe n'imiliyoni 2 ku baganga banonosoye. Utwo turusho dutangwa ku kwezi rero mu kiringo c'umwaka, twerekeye abaganga bakorera mu mavuriro ya leta, kandi urongoye ivuriro niwe yategerezwa kurungika ku kwezi urutonde rw'abaronswa utwo turusho. Iryo tegeko rero rikaba ryatewe ko umukono n'abo bashikiranganji ku wa 16/2025, hanyuma rikazoshirwa mu ngiro muri Mukakaro uyu mwaka nyene w'2025. Ano makuru tuyarangirize hariya mu makungu muri Ukraine, aho President Vladimir Zelensky wa Ukraine yemeye yuko agiye kuganira na President wa Amerika Donald Trump inyuma yuko aba babiri ikiganiro cyabo kitagenze neza. Zelensky akavuga yuko yifuza gusubira kubaka umubano hagati ya Ukraine na leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zarayifashije Ukraine mu ntambara barimwo bagwana n'Uburusiya, intambara imaze imyaka 3. President Zelensky ivyo rero akaba yabishikirije inyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika umukuru wazo Donald Trump watangaje yuko babaye barafata akaruhuko mu gutanga ubufasha kuri Ukraine mu ntambara bariko bagwana n'Uburusiya. Ivyo rero bikaba bivugwa yuko vyoba bije bivanye n'ikiganiro kitari ciza Vladimir Zelensky yagiraniye na Donald Trump, ndetse ari kumwe n'icegera ciwe JD Vance. Donald Trump rero akaba yatangaje yuko guhera ubu bahagaritse imfashanyo basanzwe bahaye Ukraine muri iyi ntambara, ndetse bikavuga yuko hari ubwato n'ibigwanisho vyinshi vyariko biraja muri Ukraine bisanzwe vyarahagaritswe. Leta zunze ubumwe za Amerika zavuze yuko bidashobora kubandanya bigenda muri Ukraine. Bimwe muri mu bihugu rero nka Polonye ahari hasanzwe haca ibigwanisho biriko bihabwa leta ya Ukraine. Donald Trump rero akavuga yuko Zelensky
akwiye kuba ashimira cyane leta zunze ubumwe za Amerika kuko ziriko zimufasha cyane muri iyi ntambara, kandi akavuga yuko iyo hataba leta zunze ubumwe za Amerika Ukraine ubu iba yarafashwe yose, ndetse rero akavuga yuko Perezida Zelensky yarakwiye kuba ari hokonesa canke akaba ari ubushima ashimira cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo rero Volodymyr Zelensky nubwo abajeje ibihugu abarongoye ibihugu n'amareta asanzwe ari mu bihugu vya Buraya bagiye inama hariya i Londres bamenyesha yuko bagiye kumushigikira, ariko Zelensky akabona yuko ubwo bufasha n'ubundi butazoba bukwiye mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zikuyemo. Akaba yavuze yuko yifuza yuko umubano wa Ukraine ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika usubira ukamera neza, ni mu gihe ku rundi ruhande rw'Uburusiya bobo abariko bavyinira ku gatoke kamwe bavuga bati ivyo Perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za Amerika iyo ngingo yafashe ni nziza cyane kandi ni nziza kubera ko iyi ngingo ngo ishigikiye amahoro, kuko bagiriza Perezida Volodymyr Zelensky yuko atamahoro yifuza, nkuko Perezida Volodymyr Zelensky nawe yagiriza abarusiya yuko atamahoro bifuza. Abarusiya rero bakaba barashimye ingingo yafashwe na Perezida Donald Trump yo guhagarika imfashanyo baha Ukraine ku rugamba, ndetse bakaba baranezerejwe no kubona yuko leta zunze ubumwe za Amerika zitanguye kubona yuko Perezida Zelensky atari umukuru w'igihugu abereye Ukraine. Ivyo biruko rero mu gihe ibihugu vy'Iburaya navyo bibandanya bisemerera bivuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zidakwiye guterera na Ukraine, kuko bivuga yuko hariho uwateye ariwe Uburusiya, hakaba n'uwatewe ariwe Ukraine, kandi atagihugu kiri kuriwe gutera ikindi. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye burakeye kuri uyu wa gatatu, tubifurije kugira umunsi mwiza aho muri hose, Imana ibahezagire nawe ubutaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.